Ego twashaka tubabaze mbega uno munsi mwaduteguriye iki? Murakoze cyane ego nabateguriye sujet nziza cyane kandi iri interesa novuga ko abajene baza gukunda cyane reka uwari we wese aza kuyikunda ni yerekeye masturbation n'igifaransa canke mu kintu twovyita kwisambanya abanywanyi ba Major Talent TV icambere mumenya ku vyerekeye masturbation icambere co nuko novuga ibitsina vyose biri impliqué no kuvuga yaba abigitsina gabo cyangwa ibigitsina gore bose baragira masturbation bose barisambanya kuko iyo umuntu ariko ari masturba ariko arisambanya gitsina kiravyimba kigashokwa ushobora no kwisambanya bashobora no kwisambanya atenze no kugikora kw'igitsina mugabo agakwega image akazana igicapo muri we cuko ari kumwe n'umuntu w'igitsina gore cyangwa umuntu badasangiye igitsina akaca aryama yubitsinda igitsina kiraba hasi ku matera haryamye agatangura kugira ama movement nk'uko uri kwasambana n'uwundi kenshi abana babayabaga uca usanga babitangura kubigira bari mu ndoto hanini cyane ikarira ugwaruka abajene nibo bakunze gukarirwa cyane niyo masturbation Bega byo babishika no ku bantu bubatse abagore n'abagabo nabo canke byo babishika bivuye kuki Murakoze cyane ego birabaho nubwo atari cyane abubatse nabo baragira masturbation barisambanya nabandi usanga ari abasore ugasanga birashika umusore byashitse akaja kurondera umukobwa bajyamana agacagira ico kibazo ngo je muganga je byarashitse ngija kubona n'umukobwa mugabo nagize umwanya muto bica biranka ntibyakunda ko mbandanya ndamajije nkasanga nibihe yaciye mu masturbation Ego murakoze hama twashaka tongere tubabaze mbega iyo umuntu akora iyo masturbation Bega byoba bifise ingaruka imeze gute Ego murakoze cyane masturbation ni kintu novuga ko gifise ingaruka mbi kandi ikomeye cyane ko twebwe nk'abaganga dusanzwe twibona mu makabine abantu batwitura bafise ibibazo bitandukanye tugiye kuraba tugasanga inyanduruko cyangwa imvo n'imvano nuko babaye mu bihe vya masturbation babaye mu bihe byo kwisambanya icambere nuko mfatiye kuri bose yaba uw'igitsina gore cyangwa igitsina gabo umukobwa cyangwa umuhungu Mwiriwe neza bakunzi bacu ba Major Talent TV muraho mumeze bien amakuru yanyu y'imisi Ego uyu munsi rero twangiye kugendera umudokiteri wacu dukunda cyane asanzwe akorera aho bita kwa Johnson uyu munsi niwe turi kumwe kuko hari inkuru idasanzwe dushaka ko mumenye uyu munsi canke mwumva turazi ko mwama mutubwira ngo tubaronderere bishasha natwe turiho ku bwanyu uyu munsi rero niwe turi kumwe reka manze ndamuramutse mwiriwe neza amahoro murakomeye ego turakomeye ko mbona umenga muranezerewe cyane niko twama imisi yose turamana akamwemwe Okay merci bakunzi bacu ngira mwamaze kubona abo turi kumwe mbega abo turi kumwe no munsi ninde reka shoye kutwibwira Murakoze cyane ego uno munsi muri kumwe na Dr Boaz Nibitanga nkaba nsanzwe nkorera mu gisagara ca Bujumbura mugabo ahanini cyane mbandi ku bitaro byaho bita kwa Johnson Ego bakunzi bacu ngo turi kumwe na Boaz mbe Boaz bamutazira gute Ego benshi basanzwe banze mu bintu vya mu myaka iheze narakora ibintu vy'amasinema n'ibindi byo tugenegene benshi basanzwe banze ku izina rya Bobo Kijege rero Jewe nsanzwe ndomukinyi mu mugwi witwa Faraja Group rero mu bakinyi muri byo biheze narakina cyane ibikino bitwenza byitwa comedy rero muri ico gihe abakinyi bakina comedy hari tuzina tw'ubuhizi twari twihaye Bobo ivuye mu jambo mu izina ryanje Boaz hama Kijege naryo sindarivuga ko cyane abayimenye aho ryavuye baca bamenye cyari ico Kijege abatarimenye natwe nimwe tubwira ya ni banga ry'akazi ry'umwuga wa comedy kumbure tuzocishura mu nyumico Ego murakoze cyane none ko twumva mwahoze mukina comedy nimwe dugirira ka comedy kamwe Bon nsa nuwakukurutse cyane muri uwo mwuga bivanye no kuracenja muri uwo mwuga w'ubuvuzi usanga imyanya yanje yose muri mugabo nka rimwe mu mwaka mora nteramisha
iyo habaye nk'amaveye y'amabonane nk'ahantu mu mashengero cyangwa ku rusengero rusanzwe nsengeramwo ego ndateramisha muri ico gihe nkaryohereza abantu bahari nkabatwenza kuko nsanzwe mfise iyo ngabire. Ego murakoze cyane bakunzi bacu ngira mwumvise natwe bwova badutwenza muriteguye gutwenga none. Ego twashaka tubabaze mbego no munsi mwaduteguriye iki? Murakoze cyane ego nabateguriye sujet nziza cyane kandi iri interesa novuga ko abajene baza gukunda cyane reka uwari we wese aza kuyikunda ni yerekeye masturbation ni gifaransa cyangwa mu kintu twovyita kwisambanya. Ego ni kintu novuga ko kiri ngirakamaro cyane abantu bamenye ivyaco. Ego mbega iyo masturbation ni ingwara ni giki? Murakoze cyane. Masturbation novuga ko ari umugigwa n'ikintu abantu bakora bisubura kwisambanya. Ego rero si ingwara umugabo gishobora gutera ingwara. Ego cyane reka tubaho umwanya kugira ngo munduge kwijambo kugira ngo tubashe gutahura byinshi. Ego murakoze cyane. Ego abanywanyi ba Major Talent TV icambere mumenya ku vyerekeye masturbation. Icambere co nuko novuga ibitsina vyose biri impliqué no kuvuga yaba abigitsina gabo cyangwa ibigitsina gore bose baragira masturbation bose barisambanya. Rero novuga ko abagabo bashobora kwisambanya cyangwa igitsina gabo bashobora kwisambanya mu buryo butandukanye n'uburyo abigitsina gore bashobora kwisambanyamwo. Musanzwe iyo masturbation ingene bimeze duhereye ku gitsina gabo ni hajya umuntu akoresha amaboko yiwe mu kwikorakora ku gitsina akamera nk'ugomba kukivyura agikorakorako nk'ugomba kurangura amabanga. Ego akagikorakorako kandi naco gica kivyimba kikibambura kurya twita mu gifaransa erection cyangwa mu mvugo benshi bamenyereye gushukwa kuko iyo umuntu ariko ari masturba ariko arisambanya gitsina kiravyimba kigashukwa. Rero ahanini ivyo nivyo twita masturbation. Hariho ubwoko uburyo butandukanye ugwaruka canke wari wese w'igitsina gabo ashobora gukoresha mu kwisambanya. Hariho abikoresha bakoresheje kumbure ikintu kinyerera bagashira gitsina nkuko umengo ni banga ryabubatse bariko barangura kuko gica kigenda kinyerera nk'akararo nk'isabuni canke nk'amavuta ashobora ku mu gitsina ciwe akagenda akorakora ku gitsina nk'uriko yinjiza mu gitsina gore. Rero ico ni ikintu novuga ko igitsina gabo canke sexe masculin ushobora no kwisambanya bashobora no kwisambanya atenze no kugikora kw'igitsina mugabo agakwega image akazana igicapo muri we cuko ari kumwe n'umuntu w'igitsina gore canke umuntu badasangiye igitsina akaca aryama yubitse inda igitsina kiraba hasi ku matera haryamye agatangura kugira ama movement nk'uko uri kwasambana n'uwundi. Iyo nayo n'ubundi bwoko bwa masturbation. Rero mu ncamake no kuvuga masturbation no gukoresha igitsina nk'uri kwasambana akagikoresha nk'uri ko ari kumwe n'uwo badasangiye igitsina ariko akora amabanga arangura amabanga yabubatse. Abigitsina gore nabo nyine barisambanya baragira masturbation. Ahanini cyane bo mu kwisambanya hariho abakoresha intoke zabo bagakoresha ka gace kitwa clitoris dusanga ku gitsina gore haruguru gato hariho abita ngo nagaharage. Rero iyo clitoris hariho abigitsina gore yaba bakobwa canke abagore bashobora kugakoresha bagakorakorako bakistimula nabo nyine buriya igitsina gore nabo barashukwa. Aca yumva sentiment aca yumva muri we abikeneye kurangura aca bano nawe acazana ishusho ry'umugabo acazana ishusho ry'igitsina gabo nk'uko umengo niwe ariko abimukorera. Ego kajya gatsina kajya gace agakozeko mu mubiri wiwe ucuhinduka akagira izo sentiment agaca ashukwa muri we. Rero hari n'abandi bashobora gukoresha ibindi bikoresho byo mbere bakanavyinjiza indani mu gihemba cirondoka. Hari abashobora gukoresha ibikoresho bisanzwe binagurishwa mbere mu bibanza bitandukanye biri en plastique giforomye gifise iforoma nk'igitsina gabo akacinjiza indani bashobora kucambika
prudence akacambika kapoti prudence kugira ngo bishobore kumwororera ko ico gikoresho cinjira indani kinyerere kuko zijya prudence zingene abazikoze isanze bifise ibintu by'ibivuta byoroshe byorohereze iba amabanga yabubatse. Rero hari abakoresha ico gikoresho, hari abakoresha ibintu dusanzwe twubona mu buzima bwa misi yose concombre urabona zifise iforoma ndende, abakoresha imihwi, abakoresha ibikoresho bitandukanye mu kwisambanya. Ego rero ubwo nubwo bwoko cyangwa buryo butandukanye bagira iyo masturbation bakoresha cyangwa muri ko kwisambanya. Ego murakoze, twashaka tubabaze mbega iyo masturbation yoba ikora abantu bafise nko kuva ku myaka ingahe gushika kuri ingahe? Murakoze cyane. Ego masturbation mubaje kibazo ciza ngo ifata canke ababikora nabafise imyaka ingahe kugeza ku myaka ingahe. Icambere co novuga yuko abayikora umuntu wese amaze kugera mu myaka yuko ashobora gushokwa agira muri ya myaka y'ubuyabaga aho igihimba ciwe cirondoka gishobora kureagisa gishobora guhinduka ko umuntu ageze mu byo twita puberté. Imyaka y'ubuyabaga hari ibihinduka ku mubiri, yaba umukobwa ashobora guca anagutubere mu bihimba kumbure byibanga ino hakacaza y'ama poil pubien twa dushatsi ino canke mu kwaha. Ivyo byose ni ibimenyetso yuko umuntu aba ariko arakura akwashika akwinjira neza mu myaka y'ubuyabaga. Umuhungu we yageze mu myaka y'ubuyabaga n'ijwi rahinduka acitangura kugira ijwi ry'abakuze. Muri ico gihe n'igihimba ciwe abashobora no kuja rero ashobora kugira ivyo twita ejaculation. Ego ejaculation nugusohora imbuto. Kenshi abana babayabaga ucusanga babitangura kubigira bari mu ndoto, akarota umengo ariko arangura amabanga kuko biri physiologique. Hari byo twita physiologique kuvuga ni ndemanwa mu mubiri utegerezwa igihimba ukomeye gitegerezwa kwibambura utegerezwa gushokwa. Rero hari gihe bishika mu ndoto akenshi ugasanga umwana bikimutangura abwira umuvyeyi ngo nisovye ko mugabo haje ibintu birenduka. Rero abatangwa kugira ivyo twita ejaculation. Rero umwana w'umuhungu ageze muri iyo myaka aho atangura gusora imbuto, rero aba ageze mu myaka yuko nawe yoshobora kwisambanya kuko acatangura za sentiment, kandi muri kwa kwisambanya barangiza aruko basohoye imbuto niho acaruhuka kumva umengo aratekanye. Abigitsina gore nabo nyene nuko amaze gutangura gushika muri myaka y'uyabaga puberté, amaze kusonga utubere morphology gahinduka, ari umwana w'umukobwa ukabona umengo ageze gisusu, ukabona umengo atangiye kugira comportement yindi, ibintu nk'ivyo. Hanini aho abageze mu myaka yuko abona umengo nawe yakuze ashobora kumbure gukora ivyo rero muri iyo imyaka novuga ko kuduga rero aho bigarukira nukumbure ni muri ya myaka aho igitsina kiba takigira inguvu yo gushobora gushukwa. No kuvuga iyo umuntu amaze gutangura gukura ageze muri ya myaka za bukuru ntabagishobora kwisambanya kuko igitsina nubwo yo kwikorakorako nta sentiment muri waba bifise. Ni nkuko no mu gihe aba yubatse usanga muri ico gihe atanamabanga yabubatse barangura. Rero abo bageze muri iyo myaka yaba bagore canke abagabo ucu usanga masturbation batayikora cyane. Rero ahanini cyane ikarira ugwaruka abajene nibo bakunze gukarirwa cyane niyo masturbation. Ego ikibazo rumva nubabaza ati none biva kuki kubera iki bikarira abajene? Murakoze cyane. Icambere igituma bikarira abajene nuko abari abaselibatere ntibaba bafise uwo babana wubakanye, kuko umuntu yubakanye n'uwundi bararongora amabanga bubatse neza kuko baba birekuriwe babyemerewe uko umubiri ubikenera niko ashobora kubikora. Parce que kuko kurangura amabanga yabubatse ni besoin physiologique, nivyo umubiri ukenera kandi sivyo kuvuga ngo ni obligation. Umubiri urabikenera, ubishaka utabishaka uravyiyumvamo, nivyo umubiri ukeneye. No gusanga rimwe umubiri ubikenera ntubironke canke ntubikore bivanye n'ikiri muri wewe, bivanye n'ingene wifata, mugabo ni besoin physiologique. Rero umuselibatere kenshi kuko iyo sentiment ategerezwa kwigira ucusanga bikora. Rero ahanini bituma icambere abajene nico ko abari etat civil yiwe abari umuselibatere ntafise washobora kurangura amabanga bubatse kugira ngo amuruhure yaba uwo mukobwa canke uwo musore. Icya kabiri ni kwa kuntu abajene ari bo bakunze cyane gukoresha
novuga ibyo biyita ngo ibigezweho aya marezo sosiyo ugatusanga baja mu za YouTube bakaraba amasanamu y'abantu bambaye ubusa, bakaraba amasanamu y'abantu bariko basambana, bakaraba amashusho y'abantu bari gusa, bica bituma nabo bumva ko borangura ayo mabanga yabubatse kandi hataragera, bivanye nuko bakwegewe na ya stimulation kwa kuntu baravye ya stimulation visuelle baravye y'amashusho y'abo bantu bariko bambaye ubusa cyangwa abo bantu bariko basambana, bigaca wumva umengo nabo wobikora, bagaca baja gatandukira ku bitsina byabo bagakora ko nk'ugomba kubikora. Ico nico ahanini ikiri mu bintu bikunze gukarira cyane abajene. Icya kabiri nuko abajene bari solicite cyane kuko uri umusore umukobwa umubonye yambaye impuzu kumbure amakwise yose ari hejuru aca bastimule bica bimutuma aguma yiyumvira ya sanamu yabonye canke akabona amabere y'umukobwa uko nyene, nubwo abakobwa usanga cane badakunze kuba stimulé par la vision nivyo babona, mugabo abahungu baba stimulé cane nivyo babonesha amaso yabo, uretse y'amashusho twavuga baraba amarezo sosiyo, mugabo nivyo nibibaho mu buzima bwa misi yose, ashobora kuba abana n'umuntu mu rugo mu rupangu bapanze hamwe canke n'uwo babanye mu nzu afite ubucuti kanaki n'ibiki, mugabo ugasanga inyambaro yiwe umwanya wose amabere aguma ari hejuru, amakwisi aguma ari hejuru, ibiki silipe gogaho iboneka, kubera ko ari besoin physiologique umubiri ukenera, bica bimugumamo cyaguma bikenera. Rero harigiye agiri aho wenyene, rero uca usanga acagomba kwisambanya kugira yumva umengo aruhuke. Yego ahanini nuko yaba abigitsina gore cyangwa abigitsina gabo nuko nyene. Mbega byo babishika no ku bantu bubatse abagore n'abagabo nabo canke byo babishika bivuye kuki? Murakoze cyane. Ego birabaho nubwo atari cyane, abubatse nabo baragira masturbation barisambanya kuko nkuko twavuze ko ari besoin physiologique nivyo umubiri ukenera utegerezwa bivaye n'ingene Imana yaremye imibiri yacu. Mugabo umuntu afise ububakanye yumva sentiment yuko yorangura amabanga, abafise ububakanye baca babikora. Mugabo abo bubatse rero bibashikira mu gihe hari ivyo twita célibat géographique. Muco gihe abameze nk'umucelibateri bivanye na distance y'uwo basanzwe bubakanye, ugasanga umwe akorera Bujumbura uwundi akorera Igitega, ntibabonana, ntibikunda ko bashobora kubona byoroshe kumurabonana ku musho w'ukwezi amanutse yahabaga gakonje ku munsi w'imisi ibiri. Rero hari gashaka kumukenera, ugasanga kumbure bako baganira sentiment zikaduga akumva wapi, muri ico gihe hari igihe nabo bishika bakisambanya kugira ngo yumve ko aruhutse. Rero ivyo biraba kububatse mu gihe atari hafi y'uwo basanzwe bubakanye. Ego murakoze. Hama twashaka tongere tubabaze, mbega iyo umuntu akora iyo masturbation mbega byoba bifise ingaruka imeze gute? Ego murakoze cyane. Masturbation ni ikintu novuga ko gifise ingaruka mbi kandi ikomeye cyane, ko twebwe nk'abaganga dusanzwe twibona mu makabine abantu batwitura bafise ibibazo bitandukanye, tugiye kuraba tugasanga inyanduruko cyangwa imvo n'imvano nuko babaye mu bihe vya masturbation, babaye mu bihe byo kwisambanya. Icambere nuko ufatiye kuri bose yaba uw'igitsina gore cyangwa igitsina gabo, umukobwa cyangwa umuhungu, icambere masturbation igira ivyo twita destruction des neurones. Neurone ni uduselule two muri cerveau, uduselule n'uturemangingo tugize tissu cyangwa igihimba kanaka. Rero twa duce duto tugize cerveau twita ama cellule nerveuse cyangwa neurone. Rero iyo umuntu ariko yisambanya, igituma novuga ko haba destruction, haba kononekara, haba kononekara kutwo duhimba twita ama neurone, nuko uriko wisambanya urarema ibidahari, uraforsa cerveau, uraforsa ubwonko gukora ibyo itari genewe gukora, ukabiremera ibidahari. Donc ufise urarema nk'abantu bisambanya, usanga yaciye azana ishusho y'umwigeme imbere yiwe ariko yisambanya ikora ku gitsina nko kumengo bari kumwe, cyangwa umugabo umugobwa ko nyene akarema umengo ari yajyamagaramye, umengo hejuru yiwe hariho w'igitsina gabo, hari igitsina kigabo kiko kimwinjiramo ariko bako barangura amabanga. Rero kujya kurema ibidahari uburikura force ya cerveau kuba détruite
y'amaselule kuba détruite kononekara ego acamera nk'ayasha turasha utunerone tuca twononekara. Iyo ni complication ya mbere ucusanga abantu nk'abo ba muri ivyo bihe vya masturbation bagira ikibazo cyo mu mutwe. Icambere baragira ivyo tuta amnesie, ikibazo cyo kwibagira cyane, bagira ikibazo cyo kwibagira kandi cyane gose. Ari nk'abanyeshuri usanga no mwishuri ubwenge mu vyigwa bigorana cyane, nivyo yize mu mwanya muto aravyibagira bivanye nuko amaneurone yagiye aba détruite kubera ko ya masturbation agumi força ikadetruiza y'amaneurone y'amaselule nerveuse. Ikibazo cyo kwibagira cyane bagaca bagira n'ikibazo cya concentration. Ikibazo cya concentration acaguma yumva umengo mu mubiri wiwe ararushe, agacaguma yumva umengo umutwe umumenetse, agacaguma yumva umengo ntiyo kwimvira birebire, ni wa wundi usanga adashobora kwicara hasi ngo apange ategure n'imigambi, aciyumva umengo umutwe urarushe. Ni ikibazo cy'iyo destruction y'amaneurone ikomoka kuri iyo cyo kibazo cya masturbation aba yagize mugabo igihe kirekire. Ikindi naco ku bantu rero inyuma ni complication à long terme, inyuma y'igihe kirekire masturbation ku bagabo iratera ibyo twita ejaculation précoce. Abagabo baca bagira ikibazo cyo kurangiza vuba mu mwanya wo kurangura amabanga yabubatse. Ugasanga umuntu arubatse ubwiwe mugabo hageze ko barangura amabanga yabubatse n'umugore wiwe agize umwanya muto kandi muto cyane. Bitewe n'iki? Kubera ko ya masturbation ica yonona les muscles péniens n'amaveso péniens. Les muscles ni izinyama nyine zigize igitsina, amaveso ni mitsi itwara amaraso yo mu gitsina. Rero ijya haca haba ikibazo kijanye n'iyo mitsi, kuko iyo mitsi ikimera nk'iyononekara ntibigitwaye amaraso neza. Kuko ico mwamenya cyo kugira ngo habe erection, kugira habe gushokwa igitsina gabo buriya ajya n'amaraso yinjira mugira kwivyimbe. Iyo igitsina kitari anerection aba ari gito, kijya anerection gashokwa kiba kinini, bibaza ko biba bivuye kuki ajya amaraso aba yinjiyemo atuma kivyimba. Rero iyo imitsi itwara amaraso imaze kononekara, amaraso arajamwo mugabo hageze ko arangora amabanga yabubatse, kuko imitsi imaze kononekara acarangiza vuba, nishobora gutena umwanya muremure, nishobora gutuma peni iba rigide, iguma yibambuye umwanya muremure ivyimvye kugira irangura amabanga yabubatse ikikoroka. Rero acagira ico kibazo ca erection canke ca ejaculation précoce. Ikindi naco ku badamu iyo bamaze kubaka bacagira ikibazo cuko batagira désir sexuel, kumva bokenera umugabo kubera ko bamenyereye kwisambanya. Rero uca usanga bwa bushake bwo kurangura amabanga yabubatse buba buke cyane, kumva yokenera umugabo. Umengo n'umugabo nubwo bimubwira turangura amabanga umengo aramuguye, umengo ariko aramujena, muri we ntavyiyumvamo, nta désir sexuel abafise. Nubwo vyoshika akabikora nta libido, nta bwa buryohe yumva, nta bwa buryo bwo kurangura ibanga ryabubatse aba yumva muri we, kuko kubera ingaruka yuko nawe nyene kuri cya gihimba kuko cyamenyerejwe ku ya masturbation bica kuko buriya lo cerveau yayo ubwonko niyo novuga ko ari organe sexuelle ya mbere, ko bijya vyose biba commande na cerveau biva mu mutwe. Rero kuri ya masturbation ibigiye kirekire avec commande ya cerveau na organe sexuelle, organe génital birakomandana, ucusanga harabaye ikibazo kubivyo kubera kwa kwisambanya igihe kirekire. Izo ni ingaruka dukunze kubona ahanini cyane ku bantu bamaze igihe bisambanya cyangwa babibayemo igihe kirekire. Ikindi naco ku bantu b'igitsina gabo baragira ikibazo ca qualité ya spermatozoide y'amasperme, baca bagira imbuto ziri fluide cyane zimeze nk'amazi. Mu bisanzwe imbuto z'abagabo zanzwe zirenduka, mugabo muri ico gihe umuntu yabaye muri masturbation igihe kirekire ziba fluide nk'amazi, kandi na quantité y'amaspermatozoide acagabanuka. Ko bijya bisohoka burya ibyo twita sperme ivanzemo spermatozoide na liquide seminal. Mu bisanzwe bijya sivyo twita spermatozoide ziri ndani, bijya bivanze ni spermatozoide bivanze niyo liquide twita liquide seminal, icyo bigira ivyo twita sperme. Rero bishobora gusohoka ukibaza ngo harimo imbuto, ugasanga imbuto ni nkeyi cyane. Mu bintu rero bishobora gutera n'umugabo sterilite, kutavyara. Imbuto ziyo zikaba
zikaba zitafise inguvu yo gushobora kuja gufekonda ovile y'umugore. Rero iyo ni ingorane cyane ikunze kwibonekeza ku bantu babaye muri ivyo bihe vya masturbation cyangwa byo kwisambanya, kuko kugira ngo umugore n'umugabo umwenya kurangura amabanga ashobore kwibaruka, umugore ashobore gusama imbanyi, za mbuto umugabo asohora imbuto nyinshi, mugabo habaho competition, urubuto ruri vigore, ruri rapide, ruri très fiable, nugo rugenda rugaca ruhura n'urubuto rw'umugore. Rero ucusanga muri za mbuto asoheye zose atanarumwe rufise inguvu yo kwiruka, rufise ubukomeze kugira ngo shobore rwa rubuto rw'umugore ashobore gusama. Rero iyo ni ingaruka ikunze kuboneka ku bantu babaye mu bihe birebire vya masturbation, imva qualité ya sperme iragabanuka ikaba ingorane. Ikindi naco ari indi ngorane ikunze kuba rero kandi ikomeye, mugabo yoyo iba mu gihe cya masturbation. Vyama vyabaye ndibukanaka nigeze kubona an hospitalisation yadushikiye turi mu gihugu c'Ubuhindi ka y'umusore yagize ivyo twita choc électrique cyangwa asphyxie auto-érotique. Iyo asphyxie auto-érotique iza mu gihe uri kugira masturbation, kuko haca haba ikibazo cha oxygène chimwem au niveau ya cerveau, ugacugira iyo asphyxie auto-érotique, ukagira choc électrique mugabo twita asphyxie auto-érotique. Ni cerveau iburi mwem kandi iyo iraterana desira twuma ushobora no gupfa muri wa mwanya wo kwisambanya. Ndebukiyoka uwo muntu yaje muri réanimation babajije kuko yari ukuntu nyene adashobora kuvuga, mugabo abamusanze mu cumba bamusanze yambuye impuzu, imbere yiwe hari amaspermatozoide nyene, ibintu nk'ivyo nyene bacabona ko vyari arimwo. Rero iyo ni complication ikomeye, ni ingaruka ikomeye. Rero abariko batwumviriza, abakunzi ba Major Talent TV, mumenye yuko masturbation muri wa mwanya ushobora kugira iyo shock électrique, ukagira iyo asphyxie auto-érotique ishobora kugutera gupfa muri ico kintu ca masturbation. Ego murakoze cyane kunyigisha muko muraduha. Twashaka twongere tubariza n'abakunzi bacu ba Major Talent TV. Ego nk'uwamaze kwiyumva ko ivyo bintu abikora, mwo mufasha iki mu gihe yoba yumva hari ico yohindura? Murakoze cyane. Ingene dusanzwe dufasha umuntu yabaye mu bihe nk'ivyo vya masturbation byo kwisambanya, icambere tugira ivyo twita approche par counseling. Turamuganiriza, turamufasha, harabaho aba psychologue bashobora gukora iyo counseling, natwe abaganga turabikora. Uramuganiriza ukumva ubuzima abayemo, ukumva impamvu abikora, ukamukonscientiza, ukamwereka ingaruka mbi. Igica gikurikira muri iyo approche par counseling aba ari prise de décision. Ego umuntu ashobora kumubwira counseling ukabona ariko aragutahura, ukamwereka ingaruka, ukamusubiza ku murongo, mugabo haca hasigara ikintu kimwe, prise de décision, umuntu ubwiye gufata ingingo. Ni ingingo ngoye, nahuye n'amaka menshi y'abantu babaye muri ivyo bihe vy'ama masturbation ko bama badushikiye ngaha bagira ibibazo byo mu rugo n'ibindi, ndababaje nkasanga barabiciyemo, nkabagira counseling. N'abandi usanga ari abasore, ugasanga birashika umusore byashitse akaja kurondera umukobwa bajyamana, agacagira ico kibazo ngo je muganga je byarashitse ngija kubona n'umukobwa, mugabo nagize umwanya muto bica biranka, ntibyakunda ko mbandanya. Ndamajije nkasanga nibihe yaciye mu masturbation. Rero ikiba gihari ni prise de décision, mugabo mu nyuma hari gusanga yabisubiyemo. Rero ni gufata ingingo ubwawe, ugafata ingingo. Buriya ni ingingo igoye yo guheba masturbation, mugabo ni ingingo nayo ishobora kuyifata gukiza amagara n'ingaruka zindi ziri imbere. Rero ivyo bintu bibiri kwa muganga nicyo dukoresha, umuganga umugwayi dushikiriye approche par counseling, kwa counseling nyene ikwiye, kandi benshi barafashwa, ndaza abatari bakinafashije kandi bace babiheba burundu. Kandi no muntu ari muri ivyo usanga yamana amagara make, umuntu arushe umengo n'umuntu. Ego icyanyuma rero umuntu ashobora no gufasha, urashobora kumufasha niyo counseling, akabana prise de décision, mugabo bikanka. Muri ico gihe nta bundi buhinga, ukoresha ivyo twita approche spirituelle. Muri ico gihe je nsanzwe ndo mu Kristo, nk'ijije sanzwe ndo mukozi w'Imana, bisigura approche spirituelle ucumufasha mu buryo bw'impwemo, kuko hari gyashobora kubitegwa n'ama esprit démoniaque, shobora kubitegwa n'ibitero by'abadaimoni
bikamurongora kwama abigira uko ugasanga no mwijoro ugasanga ya image iza ni esprit yindi y'igisatani barako barangurana w'amabanga uri umuhungu ugasanga hajya uri kuzana image kumbe uzanye ikidayimoni ukaburi kusambana n'ikidayimoni cyangwa uri umukobwa ugasanga kwa kwisame kugira ya image uri kuzana imbere yawe kumbe uzanye image y'ikidayimoni rero muri ico gihe ushobora gufashwa pa approche spirituelle urasengegwa ukagirirwa deliverance ugasengerwa kwagirirwa deliverance kandi urafasha kandi bigahera rero ahanini cyane uko niko dufasha abantu basanzwe barabaye muri ivyo bihe vya masturbation approche par counseling prise de décision personnelle hamwe na approche spirituelle izo ni etape dukunze gukoresha mu gufasha abantu babaye muri ivyo bihe vya masturbation canke kwisambanya ubwo n'uburyo mutubwiye muhora mufashamwo abantu kugira ngo bashobore kuva muri ivyo bintu ariko nk'ikindi kibazo mbega bamwe bahora bifashisha imiti mu mwanya wo kurangura amabanga yabubatse mbega bobo mubabwiye iki Okay, murakoze cyane ku kibazo ciza. Ego hari abantu bafata imiti na cace nigizwe n'ibinini kugira ngo iyo miti bongereza inguvu zo kurangura amabanga. Kuko ahanini rero ico navuga kuri ico kugira ngo urinde wiyumvira gufata imiti kongereza inguvu mu kurangura amabanga yabubatse nuko ubuzi ko ufise ikibazo kijanye no kurangura amabanga yabubatse kudashobora kumbure muri bya twavuga kumbure ushobora kufise ejaculation precoce ushobora kurangiza vuba cyangwa ushobora kufise ikibazo kijanye nuko igitsina kidemara gihagara bwira ngo ushukwe neza rero ufise muri ivyo bibazo ego benshi barafata iyo miti kandi bien sûr ni miti yo kwa muganga ifasha irongereza inguvu mugabo ifise ingaruka kuko ingaruka zigira nuko ucugira dependance mugihe utaronse imiti ko ijya miti icituma ya dependance icituma kwa kuntu umubiri physiologiquement ukuntu umubiri wasanze ukora uba déréglé udashobora gukora nkuko wari wategerezwa gukora wenyine wironderere za nguvu kuko mu mubiri hariho hormone yitwa testosterone ituma ikora ico gikogwa cyo kongereza inguvu zo kurangura amanga yabubatse endurance n'umwanya ushobora gukura kumara cyangwa iragitsina gihaguruka rero iyo testosterone ishobora kugira ico kibazo yatewe n'ingwara ishobora kuba ari za diabete za hypertension amafate psychologique n'ibindi rero hakufata iyo miti rondera ingwara iri kubitera kugira ngo ivugwe hama ukore ya uranguremo abanga yabubatse normalement nkuko vyategerezwa kandi ubirangura neza mu mwanya mwiza nkuko vyategerezwa umugabo umaze kuyibona ko ico kibazo ni handi muja gufata iyo miti muyifashe ndabamenyesheje yuko ibifise ingaruka uragira dependance ni nk'umuntu afungura imfungurwa akoresheje ipiripiri ataronse ipiripiri agira ikibazo kakayabago ntakaronka rero nabo bimiti kuko iyo nk'ipiripiri ibifise composite quercétine iyo quercétine citera dependance ku bantu basanzwe bakoresha ipiripiri mu gufungura rero nivyo bijanye no kurangura amabanga utaronse ijya miti icite uko uyifata igihe kirekire iratera dependance ikonona y'ama muscle rero ahanini rero izo nizo ngaruka zikunze kuba ku bantu bakoresha iyo miti Ego murakoze twashaka tubabaze mbega nk'umuntu ariko arumviriza kino kiganiro yumva ko yoba bifuza kugira ngo muze mumufashe yoba ronka gute murakoze cyane ego jewe navuze ko akenshi imyanya yanje myinshi mba ndi ku bitaro by'aho bita kwa Johnson ego benshi basanzwe bahazi ni bitaro vya kera nimero zanje za telefone ni 79 25 75 72 79 25 75 72 ego muhashitse mushobora kubaza Dr Boaz bazoca babarungika muri kabine yanje mba ndiko nkoreramo murakoze mbega nta kajambo kanyuma canke hari bavuze ngo sakajambo kanyuma nta jambo mumva mwohereza ko reka tubivuga uko mumva mubwira abakunzi bacu bariko barakurikirana kino kiganiro murakoze cyane akajambo kanyuma norangereza ko ndakadresa hanini cyane ku bajene mugiye wumvise ko umubiri ukugoye iyo ndakivuze nk'umukozi w'Imana rero ukumva umengo yampwemu yo kwisambanya igombize urukijijwe cufata Bibiliya urondera umurongo mu Bibiliya usome yamwe byavyumvire bica bihava ikindi wirinde solitude kuba uri wenyene kenshi abenshi bisambanya mu mwanya ko bari bonyene umvise umenga bigomba kuza ja mu bandi
bica bigenda mugabo kwa kuntu wigumana wenyene muri chambre mu solitude kuba ari wenyene nivyo bigukwegera izo ngorane. Fata umwanya uje mu bandi, biraza ego twambaye umubiri ni besoin physiologique bigomba kuza ja mu bandi. Hama ikindi ugomba ubona umengo nta bandi bantu bari hafi bigomba kuza, fata Bibiliya usirabe umurongo wo muri Bibiliya usome bica bihera. Rero ivyo bamwe mu nkuza kwibahanura kandi babikoresheje bikagenda neza. Ego ikindi naco nk'akajambo ka nyuma ndashimiye cyane Major Talent TV ku nguvu muri ko mukora kugira ngo mushobora gufasha amagara ya benshi. Ego murakoze, natwe turabashimiye ku kanya mwaduhaye. Murakoze namwe gushima. Ego cyane bakunzi bacu ba Major Talent TV, turiho ku bwanyu kandi ndizera ko benshi muri ko murafashwa, ndazi ko benshi muri ko muratabagwa kuko hariho benshi usanga bagira ibibazo nk'ibi ariko bakiyumvira ukuntu bo bivamwo bakabibura. Rero turabashimiye namwe ku mwanya mwashoboye kuduha, twongera no kubibutsa kuja ku rubuga rwacu rwa Facebook, muje kuri YouTube mukande subscribe, nimwibagire no kugira partage kugira ngo ubu butumwa bugere kure, mugire na commentaire kugira ngo tubashe kumenya ivyifuzo vyanyu. Murakoze cyane, turabashimiye. Bye bye.